Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bizimana Evariste. Sanzwe ndi umu-entrepreneur umwe w'umujene yagerageje kumviriza akamo ka Son Excellence le Président de la République mu buryo bwo kugira ngo tumenye yuko ivyo umuntu yama akora imisi yose bitazokwama imisi duteza amaboko leta. Narize nkuko abandi bajene bose bize, ariko igihe kimwe ndamara akanya gato yanshomereye njanigira umugambi wuko ntegerezwa kuba muri bamwe bitwa abikorera utwabo canke umu-entrepreneur. Bisobanura yuko uno munsi ivyo ndiko ndakora byose ndi ku muhamagaro wanje canke ndi ku ciyumviro canje niyumviriye kuva muri 2013 maze kurangiza amashuri. No kuvuga uno munsi murabona twaje ngaha hantu muri iki kigo bitwa Faneva Ntawutokira, Centre Medical Faneva Ntawutokira. Muri iki kigo nofata ko ari nka departement iri kirababa hafi yigira kane mu maviziyo yiwanje canke mu vyumviro vy'iwanje no bamaze gushinga, kuko ndakishobora kurezima mu majambo makeya uko ndinze shika kuri uyu mugambi mubona ngaha. No kuvuga uko natanguye ndi nja mu vyo kurima n'ukorora, nja mu vyo kurima igiterwa c'ibirayi, hanyuma ndabikora ndi individuel ndi umuntu umwe nkoresha udutaye dutoyi dutaye tw'ibihumbi 200 angahe. Hanyuma kuza turumviriza akamo kaba tuyoboye biraheza biragira ico bitwunguye, arico gituma n'umugambi uno munsi nawushitseko. No kuvuga natanguye ndima ivyo gufungura, undi mwanya ndatema ndaduga nja muri vya production de semence mu byo kugwiza imbuto kugira ngo kumbure singume niyumvira gufungurira aba, ariko niyumvire no gukwiragiza imbuto kugira ngo abarimyi babe beshi kandi baronke imbuto mu buryo nyabwo. Aho nsanze nkorera ico gikorwa mu ntara ya Mwaro, ariko kandi naho nasanzwe mba mu gisagara ca Bujumbura. No kuvuga ku muzo wa Son Excellence le Président de la République General Major Evariste Ndayishimiye, nofata ko twagiye kubona umuco ukwiye canke urenze mu vyerekeranye na vision z'abajene, kuko ngira ngo nkuko muvyibonera akora ubutarariye canke akora adasinzira yiyumvira cane kugwaruka imbere y'ibindi bintu vyose. Nanje ndi muri bake kuva atangura kuyobora igihugu c'u Burundi noba naragerageje kumwumviriza, kandi nkanza kubona neza yuko twinjiye mu ntwaro canke mu bintu bigiye gutandukana n'ibindi bintu twari twarabayemwo, parce que kare waratunganya umugambi nta n'ikintu na kimwe cyari cyarategekanijwe cyo gushobora kuyumvira ku mujene. Rero ibi bintu byose mubona uno munsi twashize nga muri Faneva, Centre Medical Faneva, aha muri Tenga muri zone ya Rubirizi. Nukuvuga kugira tubishike kwibi, novuga ko ukuboko kunini ari inguvu canke intege Son Excellence le Président de la République yaduhaye kuva ahaziriye, kuko j'aurais participé mu ma conférence menshi atari make atwigisha hamesha twigisha tugifatirako. Nico gituma rero maze gukora ubwa mbere nakora nigenga, ariko ubwa kabiri ncamvuga ati il faut travailler, tuja inama n'abandi ndabigisha naho nari mfise inguvu zimaze kwigirwa haruguru gatoya, dushinga isosiyete coopérative yitwa Coopérative pour le changement de mentalité Ntawutotera imbere. Iyo coopérative nca tuyishiramwo ibihurikiyemwe ivyo kurima n'ukorora, hanyuma turakora uduke tugenda turaronka tutubika. Hanyuma à un certain moment turagira ibikorwa ntivyabandanije aho gusa, turaduga muri iyo coopérative duhavura twiyumviramwo dushiramwo n'igisata cyo kuziganya no kuguranana, amaturegera ibanki nkuru y'igihugu iratwemeza nko gukora ivyo kuziganya no kuguranana mu buryo bwemewe n'igihugu canke amategeko y'igihugu. Hama rero tumaze kugenda uko kubera ko l'entrepreneur ntiyigera yiyumvira kunda yiwe, yiyumvira kunda zabeshi canke ibivyo kizabeshi, hama ivyo nyungu zabeshi nazo zikazigaruka zikamugirira ikimazi. Tumaze gushinga iyo ntuzenye iyo société coopérative twarakoze turakora mugabo aho ntitwahengeshanije no kuyumvira ibindi. No kuvuga igikorwa cyose niyumvira canke twiyumvira kiba gishobora kuzana uburyo kanaka turagikora. Naco gituma aho twaciye kare mwabonye tugerageza kuma twiyungunganya buri mwanya.
twaciye ahantu mwabonye ngo Société Faneva Group ahantu hari salle de réception no kuvuga ibyo byose byavuye mu maboko ya bimwe twarima mu bimwe twagirante muri kwa dukorwa tugenda dukora twa misi yose mu kumviza akamukanye n'icubahiro haragera igihe umujene w'imyaka 35 nka jewe nshoboye kuba narabubatse salle de réception yaje ahantu mwayibonye murumva ko ikibazo sikikorwa kiba coroshe hanyuma rero kuko hajya bavuga ngo niyo fera force igituma nkunze kuvuga ko ibi byose ndabishike ko kubera akamo canke ibikorwa vya son excellence le président de la république kugira nshikaha hariho ibintu bitegerezwa kugushigikira mu kugira ngo ushike kuri ibi bintu hariho ibisata bibiri nyamukuru canke nka bitatu bihari kuko iyo tuvuga ibintu ifo kutwigisha abandi ntugashimire ko wateye imbere kuko watera imbere wenyene ejo ushobora kuronka abasoma benshi bakakwiba n'ivyo ufise bisobanura rero yuko mu ivyo bisata bitatu bihari leta yashizeho bigenewe kugira abajene ndashima Imana ko nanje muri ivyo bisata harimo ibinzi twakoranye navyo kugira ngo nshobore gushika kuri ibi bintu icambere mpereye ko ni gisata bitwa Banque d'investissement pour les jeunes bije vraiment turamaze imyaka 2 kuva itangura turiko turakorana nayo idushigikira idusupportinga mu mirimo ya misi yose mu arico gituma mubona naha dushobora gushika ngaha bisobanura yuko twipfuje uburyo bw'icuma kimwe tubuze ngaha dushobora kugenda tukabwira banke bije y'ugwaruka ikaza ikadushigikira ikatugurira ico cuma tukaza turakiriha bukebuke mugabo turiko turakora rero ico onye twogishima bwa mbere harimo ibindi bisata nka za payeje harimo za figa ibyo byose rero umva tudashobora no gutera kamo abandi bene gihugu canke abandi ba urundi gwaruka nkanje ko nimba mubona uyu munsi ibi binyamakuru byose bitonze nkakugira ngo twerekane ikintu kizima apana cyo mu majambo ariko twerekane koko kugira ngo twerekane koko ibikorwa twakoze mwebwe mushobora kwifotorera mukabibona urumva ko ari igikorwa citeka ku mujene uno munsi ikindi kintu de hagatoya je ndashobora gushima kubwa commune Ntahangwa kubera naje guhurangura umugambi atariho mvuka nticari ikintu coroshe nasabwa gushigikirwa nabaho ntumbereye kugira mwiduga canke mwikura rya koperative yacu commune Ntahangwa vraiment yaratubaye hafi mu buryo bwo kudushigikira mu mirimo ya misi yose notama ko nivyo bisata mwumva turiko turavuga navyo bikorana n'amakomine kuko ntawuja gusaba ingurane muri bije canke muri payeje commune itabanje gushigikira canke ngo ube finance mu kintu kanaka commune canke zone itakuza urumva ko kishaka ko bikibazo kitoroshe baradushigikiye ku buryo nubwo basho no kudufasha bakanashika no ngaha bakarabati umujene wacu wa commune Ntahangwa ari karakora kandi ibikorwa ari karakora ni ibikorwa vyiteka kandi bimeze neza rero nagomba ngaruke ku gikorwa ca nyamukuru cyatuvyukanye uno munsi A80% nico cyatuzanye tuvuge ku byerekeranye n'iki gikorwa citwa Centre Medical Faneva uko naciyumviriye nkuko niyumviriye ko nshobora gushika ahantu naho nigeze kuja kugurana ibihumba amajana 2 umuntu ugiye nshobora kudandaza ikintu sinda yaronke niyumviriye neza yuko mwisho gihe naciye niyumvira yuko kujya navuye hajya n'uno munsi nshobora guhingurana y'ibihumba amajana ngaca nkundi muntu wari wese niko niyumviye ko nimba nageze kuja kwa muganga nkabura amahera yo kwivuza nanye nshobora kuvura abandi kuko iruhande y'ugukora Imana nayo irafasha umuntu kuko ivyo uko akora byose bishaka ko dushiramo no kwizera kuko nabakozi b'Imana nabo babayeho mu myaka yarenganye batwigisha kwizera rero no munsi ikintu twaramutse twanziriye niki kintu bitwa Faneva muri iyi Faneva nkuko mubibona murabona vraiment ko mwahashitse amasanamu mwayabonye ibikoresho dufise twabibonye mukanya ndaha ijambo abafundi bagire ico babivuze ko iki kintu rero nakigize mu ntumbero yo kugira ngo muri iyi localité irimwo abantu benshi ibibazo bogira canke bohura navyo muri ya ntumbero yo gushigikira igihugu canke gushigikira umukuru w'igihugu ko tukamenya yuko ivyo turonka atari igihugu gitegerezwa kubiduha ahubwo nazo tukwiye kurondera kugira ngo igihugu tugiye ico tugihaye rero ni muri iyo ntumbero nace niyumvira kuzana umugambi so wavuba umugambi nawe utanguye muri 2021 niho natanguye kuza ico cwimviro mu mutwe nkatangura ndose ibuye rimwe nkacanza nkaritanga aha nyene ndose agapande gato nkacanza nkakagura nkakongereza ngaha nyene kugeza aho mwabonye no munsi twagishitse ahantu h'ubwiza hameze nkuko rero kubwico ibikoresho mwabonye birakwiye abaganga murabona barakwiye ni kuvuga ni ibintu by'akarorero rero ico cose nkuko turiko turabivuga kugira ngo umuntu atere imbere agirwa n'uwundi mwebwe mwamenyesha makuru nimwaza kumenyekanisha ivyo mwabonye bizozana impinduka mu gihugu mu buryo bwo abandi bajene bazomenya ko hariho abandi bajene bashobora gukora bakagira aho bavuye naho bashitse rero
ngerageje gusa n'ubitanga mu majambo make iki kigo Centre Medical Faneva nkuko mukibona turizeye neza yuko dufatanije n'abene gihugu ngaha muri ntuzenye muri iyi micungararo tuzokikurikirana kigakora neza abantu bakakigwa neza ibintu byose bikagenda neza ntabarandiriye cyane ngira ngo nogarukiriza nko ngaho gatoya mumaze kubona kajya kantu tukavuga ngo Faneva nta utokira hajya bujya muri ntuzenye ibintu byose umuntu akora bitekeye muri logo canke mu kindi kintu abari karakora kuko iyo mu visionnaire w'ikintu ukaba wagikoze ntibikora ahanini ntugikora wiyumviriye je mu cagiye kimfasha sinigeze nkora niyumvira amafaranga turizera neza yuko ibi bintu bitazoja ku rugezo runini mu buryo bwerekeranye n'ibiciro dutegeza kugira ibiciro biciriritse biri hafi umunyene gihugu ashobora kwivuza ko kandi noneho noneho leta canke ministère de la santé publique yaratunganije mu buryo butomoye neza ibiciro abitaro privé bikorerako n'ivy'ibitaro vya leta bikorerako twiyumvira ko twebwe tuzokora twisunze amategeko nk'ayabandi bose bakorerako urumva mu ico gihe kuvyerekanye n'ibiciro tuvuga yuko tuzokorera ku biciro bibaye na ngombwa kugira ngo kumbure wa mutima wo gufasha twiyumvira gukora turiyumvira neza yuko twonabishira ampe bikaja munsi kuko twazanye umugambi wo gusupportinga abantu ntitwazanye umugambi wo kubaremereza voilà nukuvuga iruhande ya mamitualite nkuko mukivuze tuzokorana mamitualite turiko turitegura twatanguye procedure kuko twuguruye iki gikorwa ikigo twacuguruye itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu bisobanura yuko ku munsi turiko turakora kugira ngo tubandanye dusunika tugenda bo nabacire mu gatoyi mwakibonye ngaho impande y'irembo mwabonye ko bariko barubaka nubu ntiduhengeshanya no umwe mubona turi ahantu hakwiye kandi hasa neza ntiduhengeshanya turiko turubaka ahantu turiko twitegurira kuzanamwo icuma ca radio kiya gipima mu magufa igapima ibintu bitandukanye n'ibintu bitandukanye ku buryo twiyumvira ko meme mu misiri imbere dushobora no gushikaho tuzana scanner abantu bagagira iki bakavugwa ariko byose kugira ngo bikunde ni wewe ni jewe nuriya mubayere nuriya muntu wari we wese ariko hanini icambere novuga ko muri ibi bintu kuba uno munsi turakora muri iyi ntwaro turimwo turi tranquille mu mitima tumeze neza mu mitima ata muntu aguhohotera ata muntu akunyanyasa ata muntu agirane ata muntu agira uko nuko murazinye ibihe mu bihe byarenganye hamwe itengene hari hameze byari bigoye nta muntu yakwimbira kuzana umugambi nk'uyu mugabo twe twavyumviriye kugira ngo kumbure bigendo ko rero kuri ico muvuze mu byerekeranye n'intuzenye nuko tuzobandanya twagura canke tugetegezwa kubandanya tugira ibintu abantu bibagwa neza kandi biri ku mabeyi ameze neza nibwo bwitange dufise ubundi umugambi wo kuzana ibitaro si umugambi umuntu ashiraho kugira ngo arondere amafaranga ariko ni umugambi wo gufasha kuko uyu mugambi ari n'uwuhereye ku bwa mbere uragoye no kujera ariko iyo ari umugambi ukoze ko nababwiye yuko iki gisata cyo bagisa n'ikigira kane mu bisatangwa nababwiye ko ndumurimyi nababwiye ko norora nababwiye ko nkorera muri socio economique mu bijanye n'ibyo kuziganya no kugurana bumva aho biba biko bitera bijana mu by'amabanke bisobanura yuko ibi bintu twabikoze intumbero nyamukuru ari yo gufata mu minwe ikibazo cy'amagara y'abantu bo iruhande rero y'amama mutualite muri ko muravuga yo tuzoyashiramo inyishu niyo hamicaka ikindi gikurikira ubu unye tugira dubanze dufate stabilité dutangure gukora tuce twegerana leta kugira ngo iduhe n'ivya gratuité des soins kugira ngo dushobore kuvura no gucandaga abantu n'ibikorwa bitandukanye byose dushobore kubirangurira ngaha yego uko murabona nkuko mwadusanze mu kigo c'ubwiza ariko iruhande murabona yuko ariko harategekanywa ikindi kigo kinini cyane aho twiyumvira ko tuzohashira inzu igeretse inshuro 3 canke zirenga gatoyi nukuvuga muri vision yiwanje sinivuza ko hari transfer izaziyandikwa ngo ugiye gukorerwa handi muri vision yanje ariko dans un premier temps ivyo bintu birashobora gushika kuko tuzadufise ntuzenye ambulance ishobora gutwara abagwayi kwa muganga canke igakunguruza abantu kandi murazi namwe bwe yuko hari igihe muri wakaye dusanga ari akantu kadashoboka ugasanga kabara ngombwa ko bakigiza muri baho canke bakakunguriza muri ntuzenye muri kira bisobanura yuko mu bintu byo kwa muganga no gufashanya hari n'igihe haza kangaha basanga turasaba intervention y'abandi baganga babizi nka par exemple nk'aya mapare yari ngaha mwabonye ko ari amapare yadasanzwe
aha turasaba ubufasha ku bantu bafise experience iyo habaye nk'ikintu kanaka bakentervena canke tugafashanya muri rusange. Rero ngira ngo ntabarandiriye kanini turaza gufata umwanya mutoya kugira ngo uyu muntu atubwire gatoya mu majambo make nko mu minota nkingahe, n'uyu nawe yoshobora kuza kutubwira nko mu minota nkingahe uko yiyumvira nk'umuhinga ingene bazokorera muri iki kigo, hanyuma n'umutwara ari ngaha nawe nimba ari cakenguruka arashobora kuza gukenguruka, ariko n'ubu vraiment ndi prêt yo kwishura ku kibazo cyacu cyose mushobora kumbaza kijanye n'ibibi. Murakoze je nkumbu userukira kuri côté technique no kubabwira no kuremesha abenegihugu bo mu karere ndetse muri rusange, abenegihugu muri rusange na cyane mu karere yuko ubu bagiye koroherwa mu bijanye no kwivuza, kuko murano kare barafata ingendo ndende, umuntu afashwe n'ubushuhe afashwe gira gute akava ngaha yirukanga muri ville, mara haraho byashika gashika yaremvye, ari nk'umuvyeyi afashwe n'imbanyi murabizi ngene bimeze, bazi ko ari ibintu d'urgence, murazi ko ari ibintu d'urgence bigisaba intervention en urgence mbaje nko muri ville, murumva yuko byashika akagira nkibazo. Rero no kuremesha abenegihugu bo mu karere cyane cyane ko ivyo bibazo byose bigiye gutorerwa umuti, na cyane cyane mwavyiboneye yuko mu bijanye n'ibikoresho tuzokoresha nta kibuze vraiment, muri rusange byose birahari. Mwabonye hariya aho twahereye imashini bijanye no gupima abavyeyi bijanye no gupima n'ibindi byose, nababwiye ko ivyo tazoba dushoboye twebwe hari ivyo dushoboye gupima, na cyane cyane abavyeyi bibungenze ivyo turabishoboye, ivyo tuzoshobora kubikora, ivyo tudashoboye naho baba bibungenze tutabishoboye canke abandi ivyo nkuko mubizi no gufashanya n'ibindi bitaro tuzoheza tubaruka ahandi dufashanya. Bon, nko mu bindi bitaro sinoba ko maze gutembera hirya no hino mu bindi bitaro, mugabo akabijya nuko icambere tuzohimiza n'abakozi bazo bakora ngaho kugira ngo bitange. Murazi ko haro bishika abenegihugu bakidogera ibitaro bitandukanye bati babakira batevye babakira ukuntu kuri, babizi ko bishika. Ico tuzokora twokwizeza abenegihugu nuko tuzogerageza guhimiriza umukozi wese azobakora ngaha kugira kore yitanga, kugira ngo abenegihugu wese azoba afise ikibazo atunganirizwe ku mwanya. Ibindi navyo nuko ibyo bizeza nuko hari ibitaro usanga bidafise ibikoresho bikwiye, gira mwagiye muri laboratoire mwaravye ngene bimeze, ibipimo nka byose bizokorerwa ngaha byo muri laboratoire, turafise ibikoresho bikwiye. Ico nico tworemesha kuko urashobora kugenda mu bitaro ugasanga hari uburyo buke, ariko ngaha mwavyiboneye nko mwavyiboneye, ecographe irahari, ibikoresho laboratoire iruzuye, iradira kiraza mu misi, murumva yuko azoba ari bitaro byikwice. Imiti yose mwabonye muri pharmacie irahari, maternité na bloc opératoire byose mwabonye ko bitunganye. Nico bituma noremesha bene gihugu ko zangene baragira hirya no hino, kwa kuntu bagira bati tugenda mu bindi bitaro bakatwakira bigoranye bivanye kumbure sinzi, ivyo tubaremesheje ko tuzogerageza guhimiriza umuntu wese azobakora ngaje kwagira bene gihugu kugira ngo babakirane ubweze, babanyarukirize, babakoreye ku mwanya kandi tubakoreye ibintu byo. Ku mazina banyita Majambere Stanley, sanzwe ndi mu laborante, nkora muri service ya laboratoire muri centre médical Faneva. Kuvuga nkuko ndi hano ari jewe nsanzwe njejwe ivyo gupima amagara y'abantu. Reka kwanza bwa mbere mbanze shimire umuyobozi meilleur entrepreneur mu bijanye no kwiyumvira kino ciyumviro yakoze, kandi Imana imuhezagire kuko yakoze ikintu cy'amateka mwese mushobora kuba mwibonera. Ariko kandi tugerageje kwinjira muri service ya laboratoire nkuko mwenyene mwagerageje kurabisha amaso, murabona yuko ibikoresho byose bikwiye kandi bihari. No kuvuga iki muri centre médical Faneva, no kuvuga ama examen yose, icyo bita bilan biochimique, bilan hématologique, bilan bactériologique, bilan immunologique, eka n'izindi zose zirakogwa kandi neza ku byuma bikomeye kandi ku byuma byabigenewe. No kuvuga twebwe turi hano kugira ngo tuze dushobore gufasha
indembe zose abashobora kugwara mu kano karere kugira dushobore kubatunganiriza. Ubwa mbere ho tugerageje kuraba aho twagiye turaca mu macentre medical cyo mu macentre de santé hari ivyuma usanga akenshi bikunda kubura ugasanga biranagoranye no kugira ngo ushobore gupima izo ngwara. Mugabo abanyagihugu bo mu kano karere no bizeza cyane kandi cyane ko hano umunyagihugu wese yifuza kwivuza ingwara yose ishoboka hano turayipima atangorane nimwe kuko ivyuma birahari kandi birahari. No kuvuga iki rero twe turi hano kugira ngo tuze dushobore kwitanga cyane mu kugerageza kubatunganiriza na cyane cyane ko nkuko mwavyumvise umuyobozi abivuga turi hano kugira ngo dushobore gufashanya mugabo ntituri hano kugira ngo dushobore gucinyeza abanyagihugu. Harimo mwagerageje kubaza ati ngo none kubijanye n'ivyuma ko hari ivyuma bikomeye abanyagihugu bazokoroherwa mu gihe cyo kuriha. Mbere kwanza sino kuriha gusa kuko twe turi hano kugira ngo dushobore gufasha nka laboratoire nkuko mwagiye murayibona muri wa mugambi wo gufashanya twariyemeje cyane kugira promotion yo gutanga examen bita glycemie mu kirundi twova kare gupima igisukari. No kuvuga abanyagihugu bose iyo bava bakagera barahawe ikazi yo kugira ngo tuze tubagirire iyo promotion yo kubapima diabete igisukari kugira ngo tubereke yuko n'ubundi turi muri rwa rukundo muri bwa bumwe no gufashanya. Ikigira kabiri umunyagihugu wese arakwiye kumenya yuko hano twagerageje kuzana rino vuriro kugira ngo dushobore kumuba hafi ya ma déplacement yo kuja za clinique Prince Regis hariya hose akwiriye kuca agerageza kuza hano kugira dushobore kumutunganiriza. Ibisigaye kandi nkuko mwagiye murayibona ama service yose mwabonye yuko ivyuma bikwiye abaganga turahari kandi muri bwa bumwe nyene turashobora kuzoza turagerageza gutunganiriza abagwayi bose ku buryo atanumwe azigera yidoga ariko kandi tukabemerera yuko atamugwayi numwe azohava areka kugirisha examen mu kuvuga yuko yoba yabuze ibipimo cyangwa icyuma gishobora gupima kuko byose birakorwa hano muri Centre Medical Faneva.